我是江之，正南方向抗击敌武装直升机。twongeye kubaha ikaze abanywanyi bacu bakunzi bahire mu dukurikirana mu mpande zina z'isi ikaze muri ano makuru aduye kubabwira amakuru avuga ku isi muri kano kanya nta cyane cyane ariko aravugwa ku ntambara iriko irahuza igihugu c'Urusiya n'igihugu ca Ukraine ndetse tubabwira n'ibiriko biravugirwa mu Bujeremani mu nama ya G7 iriko irahuza ibihugu indwi bitunze cyane ku isi ndetse tubabwira n'ayavugwa ku yindi migabane kaze muri ano makuru. Twongeye kubaha ikaze rero abanywanyi bacu bakunzi bahire tubutsa kugira sabone canke kugira subscribe bigufata isegonda rimwe ryonyene kugira ngo uzorakurikirana ibiganiro vyacu n'amakuru yacu na cane cane natwe dutera intege kugira ngo tumenye ko dufise abadukurikirana kaze rero ugire sabone canke subscribe ukoresha ururimi rw'icongereza turabandanya rero n'ano makuru yacu. Amakuru yacu rero uno munsi nabone tugiye kuyahera mu Burusiya mu ntambara iriko irahuza igihugu c'Urusiya n'igihugu ca Ukraine. Intambara rero ziriko zirabera mu gace ka Donbas region, agace ka Donbas region ariko rero umwanya tuvuze hano makuru bisa naho Uburusiya bwamaze kukigarurira ndetse rero Uburusiya boneka ko budafise intumbero nkuko twabivuze tubivuga yo kugumya kano gace ka Donbas region, ahubwo rero Uburusiya bwatanguye gutera ibindi bisagara. Turabwira ibisagara Uburusiya buriko buratera mu kanya ivyo ari byo ndetse tubabwire n'ivyo abashakashatsi abahinga mu bya politike ndetse no mu vy'intambara biyumvira kuvyo Uburusiya buriko buriyumvira gukora muri Ukraine muri rusange, aho imaze iminsi binoganuganwa abantu benshi bibaza ati bega Uburusiya bushaka iki by'ukuri bwa bushaka agace ka Donbas region. Ariko rero ikimaze kugaragara coco nuko Uburusiya budashaka agace ka Donbas region, ahubwo Uburusiya bufise umugambi munini ya muri iki batanguje bise special operation, aho biboneka ko ahubwo bishobora no kutagarukira muri Ukraine gusa bishobora kubandanya no mu bihugu bibanye. Ni muri ano makuru turabwira. Uburusiya rero bwa bufise umugambi munini cyane gose, aho abantu benshi rero batanguye kugira ubwoba ko intambara ishobora gukwira uburayi bwose nk'uko perezida wa Ukraine Zelensky yamye bivuga ko aho uburayi buravye nabi ko intambara ishobora gukwira uburayi bwose. Ubu rero Uburusiya bumaze gufata agace ka Donbas region kose, aho agace ka Donbas region kariko karaberamwo ingwano ariko zidakomeye cyane gose ku ruhande rw'Uburusiya, aho biboneka ko abasirikare ba Ukraine bari muri kano gace ka Donbas region ari nkaho nyene basa nuko bariko barakora ibikorwa nyene byo kugira ngo barabe uko bokiza ubuzima bwabo, kuko igisirikare c'Uburusiya kimaze kubagota. Igisirikare c'Uburusiya kikaba carahasutswe kubwishi cyane gose muri kano gace ka Donbas region. Aburusiya rero umaze kubona ko ufashe kano gace ka Donbas region, Uburusiya rero bwamaze Uburusiya nkuko twari tubabwiye ni bisagara, igisagara ca Lysychansk. Igisagara ca Lysychansk rero naco kikaba catewemo misile menshi ndetse aho bivuga ko ivyo none atari bike, amazu yahiye aratokombera ndetse ngo n'abantu batari bake bakaba bahasize ubuzima. Kino gisagara rero catewemo amamisile bikoresheje Aburusiya bukoresheje indege ndetse n'amamodokari y'amaburende atera za misile nyinshi zigine carimwe. Ikaba bivuga ko muri kino gisagara ngo boba ariho intambara y'Uburusiya biboneka ko igiye kwimukira cyane ko kino gisagara bivugwa ko ari hasa y'akarere ka Donbas region. Kino gisagara rero kikaba kiri hafi naco nyene y'ikivuko ca Odessa. Ikivuko ca Odessa naco nyene bivugwa ko ubu kiriko kigenzurwa n'igisirikare c'Uburusiya. Saho nyene rero hatewe n'igihugu c'Uburusiya. Igihugu c'Uburusiya kandi Kiev umugwa mukuru wa Ukraine hakaba harabaye ibitero ho bivugwa ko vyahitanye abantu bashika batandatu bahise bapfa, ndetse hakaba hari n'umwana w'imyaka 15 w'umwigeme yakuwe mu bihomoka, aho bivuga ndetse ngo mu vyabomaguritse byamaze gukoba hari abandi bantu bakiriyo nkuko bimenyesha n'umukuru w'igipolisi wa kino gisagara ca Kiev umugwa mukuru wa Ukraine, aho amenyesha n'umukuru w'igipolisi ko ngo n'ubu teze ko hari abandi bantu baguwe ko n'inzuba kubera ngo amamisire yabomoye cyane gose asenyera ino nzu. nkuko mubona umuriro waratse ndetse hamaze arasenyagurika. Abagerageza kuzimya rero bakaba bariko baragerageza kuzimya kugira ngo barabe ko inyuma yuko bamaze kuzimya no mazu bokurayo abandi bantu bakiri bazima. Ariko rero bino bitero biko birikurikiranya biboneka ko Uburusiya budafise intumbero yo guhagarikira ibitero mu karere ka Donbas region, nkuko twari tubivuga ko atabuze neza ko Uburusiya buzohagarikira intambara mu karere ka Donbas region, ahubwo biboneka ko Uburusiya bufise umugambi wo gufata igihugu cyose ca Ukraine muri rusange. Tubutse ko kino gisagara ca Kiev cari kimaze hafi indwi zitatu hata bitero na kimwe c'Uburusiya kibaye kuri kino gisagara. Ubu rero bikaboneka ko Uburusiya bwongereje ibitero mu bice bindi nyuma yo kubona ko agace ka Donbas region Uburusiya bumaze kukigarurira. Ibi rero bigaragaza ko umugambi w'Uburusiya na perezida Vladimir Putin n'ingabo ziwe
ko ari ukubandanya intambara ikomeye rwose yeruye mu gihugu ca Ukraine, aho bavuga ati Perezida Zelensky hazoza mu biganiro hadashatse areke twe turakomeza intambara, barakomeza bo ntibemera ko ari intambara ahubwo bavuga ngo ni special operation. Turabandanya n'ano makuru yacu. Amerika yamenyesha ko Uburusiya budafise umugambi wo kuhagarika intambara muri Ukraine gusa, ahubwo bufise umugambi wo kubandanya intambara mu bihugu ndetse bindi bibanyi vyiyonkoye ku gihugu c'Uburusiya. Muco bari akoze kera ca Soviet Union, rero biboneka ko umugambi w'Uburusiya kuba ari gusubira kugaruza ibihugu vyose bitakiyoboka Uburusiya vyahoze mu muco bise Soviet Union. Ibindi bitero Uburusiya bwakoze ku munsi w'ejo nyene, ibitero vyakoze muri iri joro ahubwo ryakeye bikaba vyakozwe mu gisagara ca Kharkiv. Mu gisagara ca Kharkiv, iki gisagara ca Kharkiv coco gisanzwe mubizi ko arico gisagara kinini cane gose kigira kabiri havuye igisagara havuye umugwa mukuru Kiev. Igisagara kigira kabiri mu gihugu ca Ukraine ni iki gisagara ca Kharkiv. Igisagara ca Kharkiv rero kikaba gisanzwe gituwemwo n'abantu canke abantu bakibamwo bashika hafi 8 miliyoni z'abantu bose baba muri kino gisagara ca Kharkiv, ariko rero benshi bakaba barahunze bakaba batakiri muri kino gisagara, nubwo hari abantu benshi bakiri muri kino gisagara ca Kharkiv. Ibitero rero vyakozwe ejo muri kino gisagara ca Kharkiv bikaba vyakozwe n'indege za gisirikare z'Uburusiya ndetse n'amaroketi n'amamisire, bivuga ko yoba yavuye mu kiyaga muri Black Sea, yoba yaratewe muri kino gice. Uburusiya no bibandanya bumenyesha ko ibitero bukora muri kino gisagara ca Kharkiv ko buba buriko buratargetinga canke babutera ibirindiro vy'abasirikare canke ahashikiye ibikoresho vya gisirikare. Ariko rero ibi Ukraine irabibeshuza cane gose, aho ivuga ko ndetse ibitero bimwe biba muri kino gisagara biriko biba mu makartier asanzwe abamwo abanyagihugu basanzwe, ndetse atabikorwa mu vya gisirikare biba biriko birahakorerwa. Aho rero Perezida Zelensky n'ubu abandanya asaba ko abamashigikira batotika intege, ahubwo kwiyumvira kumuha ibindi bigwanisho bikomeye cyane gose nk'ivyo Urusiya bufise kugira ngo abandanye guhangana n'Uburusiya. Tubibutse ko rero Zelensky n'ubu mu misi heze aheruka guhabwa misile canke amaroketi anti missile system agera ku majana 2 akaba yarahawe n'Ubwongereza. Ariko vyishire muri ibi bikavuga ko Urusiya bukaba bwahise bumenyesha ko vyinshi bwabituriye, ntawuzi neza igitigiri igisirikare ca Ukraine gisigaranye. Ikindi igisirikare ca Ukraine carose nkuko twebye mu makuru aheruka twarababwiye ko igisirikare ca Ukraine carose abandi bamasenari bashasha baje gutabara, abari bakaba barorokiswe, biboneka ko barokiswe n'Ubwongereza na Amerika, bakaba bava mu bihugu byinshi cyane bitandukanye, ndetse haba harimo n'abava ku mugabane wa Afrika, abava muri za Lebanon, abava muri Canada, mu Bwongereza no muri Amerika, ndetse no ku mugabane wa Aziya. Abamasenari bashitse muri Ukraine bashasha babashika ku 1,500. Ni mu gihe igisirikare c'Uburusiya biciye ku muvugizi wacu Igor yari yamenyesheje ko abamasenari bari bagiye muri Ukraine ubwa mbere intambara gitangura ko benshi bamaze kwicwa 1,700 bose bamaze kwicwa, ndetse abandi bakaba barafashwe, ndetse bakavuga ko abandi baturotswe, abandi nabo ngo bakaba barankiwe kuva muri Ukraine. Murabona ko Ukraine yarose abandi bamasenari baza kongereza abari bafise, kuvuga ko intambara atawo kwidega ko igiye guhera vuba, ahubwo intambara irakomeye, na cyane ko Amerika n'Ubwongereza bavuga ko bazokora ibishoboka byose ngo kugira ngo bakingire igihugu ca Ukraine ntikigwe mu minwe y'Uburusiya burundu. Uburusiya nabwo bikaboneka ko buriko bukora ibishoboka byose kugira ngo ubuce bumaze gufata ntibusubire kubutakaza. Twibutse ko no ku ruhande rw'Uburusiya harimo abamasenari bavuye mu bihugu bitandukanye, aba bavuye muri Syria ndetse n'abavuye muri Chechnya, bariko barafashanya n'ingabo z'Uburusiya mu kugwana ino ntambara. Iyi ntambara rero bikavugwa ko ariyo ntambara ikomeye cyane gose kuva intambara ya kabiri y'isi yose yarangira, ndetse ikaba irusha kure cyane gose za ntambara Amerika yagize muri za Iraq na za Afghanistan, ndetse n'intambara zabereye muri Syria, n'intambara zabereye nko muri Afrika nko muri Libya. Iyi ntambara rero ikaba ikomeye cyane gose, na cyane ko ihuza ibihugu byinshi cyane gose, ibihugu bikomeye. Ikaba iyi ntambara muri rusange ihuza igihugu ca Amerika, igahuza Burayi, ndetse igahuza n'igihugu c'Ubwongereza. Ibihugu byose bikaba bisanzwe ibihugu bikomeye mu ntambara. Bikaba rero biboneka ko iyi ntambara atane sinye na ntoya yo kurangira ubuvuba ifise, kuko kuva ku kwezi guheze nta biganiro birigera biba, ndetse n'Uburayi bwahanura Zelensky ko yoja mu biganiro, ariko Amerika n'Ubwongereza bakaba bavuga ko ibiganiro muri kino gihe atavyo bikenewe, ahubwo igikenewe ari kubanza kwirukana Uburusiya ku butaka bwa Ukraine, maze tunga
kwa kubanza kwirukana Uburusiya ku butaka bwa Ukraine, ariko rero ibi bikaba biboneka ko bigoranye cyane gose atari coroshe kugira ngo Ukraine yirukane Abarusiya ku butaka bwayo. Turabandanya n'ano makuru. Tukivuga rero amakuru nyene y'intambara iriko irahuza Ukraine n'igihugu c'Uburusiya. Uburusiya ngo buriko burakora ibindi bigwanisho bishasha cane gose, ndetse abajeniyeri b'Uburusiya nta kindi bakubitirwa ko ubu atari gukora ibigwanisho no gukora amasatellite cane cane, ndetse ibindi bikoresho bariko barakora ku bwinshi cane gose n'amadrone. Aya n'amakuru y'ibanga yashizwe ahabona n'ikinyamakuru candikira mu Burayi citwa T5. Iki kinyamakuru kibaka cerekana ukuntu Uburusiya bwongereje gukora ibigwanisho ku rugero nini cyane gose ugereranije n'imyaka 5 iheze. Uburusiya ngo ubu amahinguro yabo akora ibigwanisho ku munsi byinshi cyane, ngo yaba ibigwanisho bikore kavuga ko ari amagrenade mato mato, ndetse n'amarokete, ndetse n'amasasu, ndetse ngo n'indege zishasha za gisirikare zikaba ziko zirakorwa n'amaburende. Ibi rero ngo bakaba bariko barabikora kubera ngo biteguriye iyi ntambara ko ishobora kumara igihe kinini. Turababwira ibindi bihugu rero mu kanya byaba bikekwa ko Uburusiya bwaba bufise ku rutonde rwo gutera inyuma yoho buriko buratera igihugu ca Ukraine. Aya makuru rero y'iki kinyamakuru abandanya avuga ko hoba ibindi bihugu biri ku rutonde Uburusiya bushobora gutera, ndetse ngo hari amahirwe manini canke ibyago binini cyane gose ko Uburusiya bushobora gutera bino bihugu. Igihugu cyo hafi cyane gose n'igihugu ca Lithuania, ndetse n'igihugu ca Poland. Igihugu ca Lithuania tubutse ko muri iyi minsi baganiye imishamirano n'Uburusiya, aho igihugu ca Lithuania cyari cyafashe ingingo yo guhagarika amakamyo baca muri kino gihugu, ndetse n'amatrene y'Uburusiya aca muri kino gihugu atwaye ibidandazwa canke ibindi bintu byose byinjira mu Burusiya. Ibi rero iyi ngingo bikaba bivugwa ko Uburayi bwasavye ko Lithuania yo kwisubirako, kuko Uburusiya bwari bwamenyesheje ko buzohana kino gihugu ca Lithuania vyivuye inyuma. Ndabibutse ko rero Uburayi bwaciye bukora inama yihuta gusaba ko Lithuania yoba iriyo bangiriye gushira mu ngiro ino ngingo yo, kuko Lithuania yo yamenyesha ko yagomba gushira mu ngiro ino ngingo bivanye n'uko Uburayi bwafatiye ibihano bino bidandazwa bicanwa muri kino gihugu. Rero akabamenyesha ko bagomba gushira mu ngiro umugambi w'Uburayi. Tubutse ko Lithuania yari nayo yiyonkoye vuba cyane gose igihugu c'Uburusiya yahoze mu cari Soviet Union. Ikaba rero Lithuania yoyo ehana urubibe cyane gose igice kinini cyane gose n'igihugu c'Uburusiya. Lithuania rero ikaba ndetse ifise population y'abantu atari benshi cyane gose, hafi miliyoni 3 zonyene z'abatuye muri kino gihugu ca Lithuania. Igihugu ca Lithuania kandi kindi amahirwe gifise cyane nuko coco gisanzwe kiri umunywanyi w'umuryango wa NATO, ndetse abasirikare hafi 2,500 w'umuryango wa NATO ubu bakaba bagenzura imipaka ya kino gihugu ku gutinya ko igihe n'igihe cyose Uburusiya bushobora gutera kino gihugu, na cyane ko Uburusiya ibihugu byose biboneka ko byavuye muri Soviet Union, ko Uburusiya bwifuza ko byose buyoboka. Abatabuyoboka rero boneka ko bafise ibyago by'uko Uburusiya bushobora kubutera. Ikindi gihugu rero kivugwa cyane gose ko Uburusiya bushobora gutera ni igihugu ca Poland. Igihugu ca Poland rero gisanzwe kiri mu muryango wa NATO. Iki gihugu rero ca Poland biboneka ko gifitaniye imishamirano cyane gose, na cyane ko Uburusiya buvuga ko ibigwanisho byose byinjira muri Ukraine bica muri kino gihugu, ndetse igihugu c'Uburusiya kikaba carahaye muri iyi ndwi iheze amamisire ya Iskander misile, amamisire ashobora gutera amabombi ya nucleaire, ndetse n'indege za K52 cazihaye cyabitanze ku gihugu ca Belarus. Igihugu ca Belarus gisanzwe kiyoboka Uburusiya. Igihugu ca Belarus rero kikaba arico gihana umupaka ahanini cyane gose n'iki gihugu ca Poland. Poland rikaba imaze kumenya, ikaba hari twarabwiye ko higeze guca ikiganiro kuri televiziyo nkuru y'Uburusiya, aho abantu bari muri ico kiganiro bavuga ko ngo special operation ikwiraba muri Ukraine ngo irakwiye kuba no mu gihugu ca Poland canke muri Pologne. Ibi rero twarababwiye ko Pologne itabifashe minenegwe, hitamwo kubaka igisirikare gikomeye cyane, aho basanzwe bafise abasirikare bashika 150 bakaba bavuze ko bagiye kugira abasirikare kuva ku bihumbi 300 no kugera ku bihumbi 400, bakaba baraguranye amatiriyoni ashika 6 y'amadolari y'abanyamerika kugira ngo baki gisirikare gikomeye. Amahera akaba ari kugura ibigwanisho no kugura indege za gisirikare no kugura amato y'intambara. Byibutse ko muri kino gihugu ho hasanzwe hari abasirikare benshi ba NATO, aho bashika hafi ku bihumbi 8, harimo abanyamerika bashika ku bihumbi 2 n'abandi bava mu mugabane w'Uburayi
bacungere kino gihugu ko kino gihugu kiboneka cyane ko naco gifise ibyago binini cyane gose kuba coterwa n'Uburusiya kuko Uburusiya bucagiriza ko arico kibitse ibigwanisho byinshi cyane gose by'Uburayi bigeramiye navyo umutekano w'igihugu c'Uburusiya muri rusangi. Uburusiya rumvise ko ku munsi w'ejo bahatanze izi za misile zishobora ibimodokari vya Istanka bishobora gutera amamisile y'ubumara bwa nucleaire ndetse n'izi ndege nazo zikaba zishobora gutera amamisile y'ubumara bwa nucleaire. Ibi y'Uburayi kandi twabwiye ko bwahise buvyamiriza ko kino gihugu kitemerewe gutunga amabombe ya nucleaire, ariko Uburusiya bukaba butamenyesheje ko buhaye Belarus amabombe ya nucleaire, ariko Uburusiya bukaba bwari bwaramenyesheje ko ibikorwa vya NATO n'ivyabandanya kwiyongera mu karere ko Uburusiya buzokwegereza ibihugu biri muri NATO amamisile ya nucleaire ndetse n'andi mamisile yambuka imipaka. Ibyo bukaba Uburusiya biboneka ko ariyo ntambwe bwateye yo gukora bino. Turababwira mu kanya rero amakuru ariko aravugwa mu nama ya G7 iri kwirahuza abategetsi bose bagize umuryango wa G7. Inama ya G7 rero iri kwirabera ku mugabane w'Uburayi nyene, ikaba iri kwirabera mu Bujerumani, ikaba yahuje abategetsi bose bagize bino bihugu byo mu muryango wa G7. Tubutse ko umuryango wa G7 ugizwe nyene n'ibihugu indwi, ikaba yari G8. Uburusiya rero ukaba bwaravanywemo muri umuryango. Uburusiya rero nibwo butakirimo, ubure isigaye ari G7. G7 rero igizwe n'ibihugu nka Amerika. Ibihugu Amerika niyo igize G7, ikaba harimo Amerika, Canada, France, Ubwongereza ndetse n'Ubujerumani n'Ubuyapani nyene n'Ubutaliyano. Ibi rero bikaba ivyo bihugu byose bigize umuryango wa G7. Bivugwa ko ari ivyo bihugu bitunze cyane gose ku isi kurusha ibindi, ariko rero muri uno muryango wa G7 igihugu kitarimo gitunze cyane kurusha ibindi ku isi akaba ari Ubushinwa n'Uburusiya. Rero Uburusiya n'Ubushinwa ntiburi muri uno muryango wa G7. Umuryango wa G7 rero ukaba wiyemeje President Biden ari muri no nama nyene akaba yasabye bino bihugu biri mu muryango wa G7 ko vyoja hamwe ngo bifashanye kugwanya Uburusiya muri Ukraine, ngo bose bakorere hamwe bagire urunani rw'intamenwa kugira ngo bashobore kugwanya Uburusiya. Ikindi cavugiwe muri no nama nuko bino bihugu vyemeje gushira hamwe amafaranga agera ku miliyaridi z'amadolari y'abanyamerika 600. Izi miliyaridi z'amadolari y'abanyamerika azokwegeranywa na bino bihugu indwi, akaba arazofasha nyene muri bino bihugu ndetse agafasha n'ibindi bihugu ngo biri mu nzira y'iterambere. Akaba ibihugu vyavuzemo ni nk'ibihugu byo muri Aziya, ibihugu bya Korea y'Epfo ndetse na za Lebanon n'ibindi bihugu biriko biza mu nzira y'amajambere, n'Ubuyapani ndetse bukaba burimwo mu bihugu byavuzwe ko bifise bizofashwa muri aya mahera, naho Ubuyapani bwo busanzwe buri mu muryango wa G7 ndetse n'ikindi gihugu cyavuze ko kizofashwa cyane gose n'igihugu ca Pakistan giherutse guhura n'ivyago vya nyamugigima, aho nyamugigima yahitanye abantu benshi cyane gose. Twabwiye ko yahitanye abantu bashika 1000 ndetse ubu bikaba bivugwa ko abantu bamaze kurenga, aho inyamugigima yari komeye cyane gose n'ubu bakirokora abantu baguye mu bibomoka vya nyamugigima yabaye muri Pakistan. Abategetsi ba G7 bose rero hamwe bakaba bemeje izi nteguro zose, yaba gufashanya kugwanya Uburusiya, bakaba bavyemerije ko ndetse no gushira hamwe izi miliyaridi 600 z'amadolari y'abanyamerika bakaba bemeye kuzitora, ariko ntibavuga igihugu cyose uburyo kizotanga, ariko nibaza ko twibaza ko igihugu gifise uburyo bwinshi nka Amerika arico kizotanga amahera menshi, maze rero bakabona gushika ku migambi. Tubivuze ko urugendo Perezida wa Amerika azomara muri kano karere k'Uburayi iminsi 6 avuye mu Bujerumani, azoca agenda mu yindi nama izobera muri Espagne, aho nayo nyene nama izoba ijanye ari forum y'ibijanye n'ubutunzi, aho ikibazo c'inzara ihanze isi kizokwigwa ko. No mu nama ya G7 naho ikibazo kiriko kirigwa cyane gose ni ikibazo naco nyene c'inzara ndetse n'ikibazo c'intambara iriko irahuza Uburusiya na Ukraine. Ibibazo bikaba ari byo bikumeza nini barabare ukuntu bugabanya inzara ku isi, na cyane cyane bimvira ukuntu bokura ingano muri Ukraine ndetse n'ibindi bifungurwa muri Ukraine bishobora gusohoka, aho bariko biyumvira inzira hamwe bufata igihe Uburusiya gukomeza bukanka kugurura ikiyaga ca Odessa ndetse n'ikivuko ca Mariupol n'ikiyaga cirabura ico bita Black Sea. Turabandanya nano makuru nyene turababwira muri Ukraine ibijanye n'ingano.
tukivuga nyene ibijanye rero n'izi ngano ziriko zirakena ku isi zabuze kubera kudasohoka abarimyi b'ingano muri Ukraine bamenyesha ko bafise ibyago byinshi cyane rwose ko imirima yabo n'ubundi igiye gupfira mu mirima nyene aho bavuga ko bafise ingano nyinshi cyane rwose kino gihe ngo ni igihe cy'isarura cyo gusoroma ingano ariko rero mu mastoke yabo n'ubu abarimyi barima ingano nyinshi cyane rwose aruzuye ntibarazishora ubwo bivuga ko badafise aho bashobora gusoromera izindi ngano twibutse ko muri Ukraine ngo hari hasanzwe intambara yatanguye hasanzwe hari amatoni ashika miliyoni 2.4 z'amatoni y'ingano ubu rero abarimye hari hageze mu kindi gihe cyo gusarura twibutse ko abarimyi ba Ukraine aribo barima ba mbere ku isi yose barima ingano nyinshi cyane rwose kurusha bino bihugu nico gituma igihugu ca Ukraine cari mu bihugu bitunze isi muri rusange kuko murabona ko inzara ikwirakwiragira isi yose kubera igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Uburusiya nivyo bihugu byari bitunze isi yose ko Ukraine yari ingano nyinshi igakurikirwa n'Uburusiya Urusiya na Ukraine barima ingano zishika ibice 40% n'ingano zirimwa zose ku isi yose nzima urumva ko barima igice kinini n'ibihugu bibiri ndetse igihugu c'Urusiya naco akaba ico gihugu gitanga umwavu ku isi ibice 50% mu mwavu wose ukora ku isi muca mwumva ubushobozi inganda z'Uburusiya zifise mu gukora umwavu izi nganda zikaba zikora umwavu mwinshi kubera ibikomoka mu bitoro arivyo byinshi cyane rwose bakoresha mu gukora ino mwavu umwavu rero akaba ari n'umwavu wari waremejwe n'ikigo mpuzamakungu FAO ko ari umwavu wizewe kurusha indi myavu yose ku isi akaba ari ico gituma wakoreshwa n'ibihugu byinshi cyane rwose umwavu w'Uburusiya rero kuva intambara itanguriye umwavu ukaba barase kugurisha ibi rero akaba arivyo biriko birateza ibyago by'inzara ku isi kuko n'abagomba kurima abari bakora nk'amasosiyete amwe amakomeye mu Burayi yarimba akoresha umwavu w'Uburayi yabaye arabihagarika kuko atayindi alternative canke atayindi nzira bafise bokoresha badakoresheje umwavu w'Uburayi turabandanya n'ano makuru yacu Amakuru yacu cyabandanize mu nama iheruka guhera hari abatumye tubaza ati tubabwire amakuru y'ukuntu inama ya BRICS yarangiye inama ihuza ibihugu biri mu muryango byishyize hamwe wo gutabarana mu bya gisirikare ndetse no mu by'ubutunzi no mu by'imibano inama rero ya BRICS yayiyobowe na Xi Jinping perezida w'igihugu cy'Ubushinwa akaba rero yarayirangije batoye amategeko akurikira itegeko rya mbere batoye muri inama bakaba bemeranije gufashanya mu by'ubutunzi ndetse no gufasha ibihugu byagizwe ko ingaruka cyane gose nikiza ca covid bakaba ndetse bemeye gukomeza ikindi tegeko batoye nuko bemeye gukomeza igisirikare cabo ca hamwe ndetse bakabemeye ko bagiye kugira imyimenyerezo ya hamwe ya bino bihugu byose bigize umuryango wa BRICS ikindi bemeye nuko bemereye Ubushinwa nako Ubushinwa bwari bwasabye ko boshigwamo itegeko rishasha ryo kwemerera ibindi bihugu bishaka kuba umunywanyi w'umuryango ko byo hotogwa itegeko ryo kuvyemerera iri tegeko naryo rikaba ryaremejwe na bino bihugu rero ikaba byasozewe byemejwe ko ibihugu bishasha rero bigiye kwakirwa muri umuryango wa BRICS wari usanzwe ugizwe n'ibihugu bitanu ibihugu bitanu bikaba byari bisanzwe bigize ari Uburusiya Ubushinwa ndetse na Afrique du Sud na Brazil ndetse n'igihugu c'Ubuhindi ibi rero bikaba ari byo byari bigize no muryango bakaba bagiye kongera ku bindi bihugu bizoshaka kwinjira mu muryango n'ibyaba bifise ibisabwa no muryango warashizeho ibyo uzorabira kugira ngo wemere ibindi bihugu rero ibikorwa bakora nini bagiye gufashanya mu by'ubutunzi Uburusiya bwari bwasabye muri no nama ko bokongereza ibyo kuhahiranira canke kuguriranira ibidandazwa n'ibicuruzwa Uburusiya reka nabwo muri iri tegeko ikaba baremeranije ko bagiye kongereza ibintu hagati yabo bino bihugu bigize umuryango wa BRICS ibi rero bikaba Uburusiya bwo bifashe ko ari nk'iturufu kuri bo kubera bushaka guheba kugurisha ibitoro byabwo mu Burayi ndetse no mu bindi bihugu byose byafatiye ibihano Uburusiya rero igihugu c'Ubushinwa kikaba ari cyo gisigaye kigura ibitoro byinshi ndetse n'Ubuhindi nabwo bukaba buriko kugura ibitoro byinshi ibi rero bikaboneka ko Uburusiya nubwo butosubira kugurisha ibitoro byabwo na gaze mu Burayi buzaba bufise isoko yizewe na cyane ko Ubushinwa bukoresha ibitoro byinshi na gaze nyinshi cyane gose kandi Ubushinwa bukaba bufise amahera menshi yo kubandanya bugura ivyo byose bukeneye kugura yaba ivyo bitoro na gaze kandi bukaba bubikoresha rero no kuvuga ko Uburusiya bufise isoko bwizeye ko itazovaho ndetse na Brazil navyo ikaba nayo yemeye ko igiye gutangura gukora urudandazwa hagati y'ibino bihugu yongereze ku byo yahora ishorera muri bino bihugu
ayandi makuru rero yavuze nyene muri iyi nama nuko bino bihugu Perezida Xi Jinping ikindi yasabye ko nuko atagiseruye yabona ko yasabye ko boshira hamwe kugira ngo yabivuze mu nzira ya diplomasi amenyesha ko bakwiye kuja hamwe ngo barabe ibihugu bisa nuko biriko birabakandamiza. Aha rero yashatse kuvuga Amerika, avuga ko ngo bakwiye kurabira hamwe ivyo bihugu rero bakaraba nabo uko bavyitwarako ngo kugira ngo babandanye bakingira inyungu zabo ndetse ngo n'abanyagihugu babo muri rusangi. Ibi navyo bikaba vyaremewe rero bivuga ko igihugu nka Amerika ndetse bagifata nk'umwansi w'uwo mugwi wa BRICS. Ributse ko hasanzwe hari imishamirano myinshi cyane gose hagati y'Ubushinwa n'igihugu ca Amerika, yaba mu kiyaga ca Pacifique ndetse aho ibikorwa vyose vya gisirikare vy'Ubushinwa vyerekeza ku kugenzura ibikorwa vya Amerika ikora yaba mu kirere ndetse yaba no muri kano karere ka Pacifique. Mwakoze rero abakurikiranye ano makuru mushigaye kugira ibihe byiza. Twibutsa incamake y'amakuru ko Uburusiya bwakoze ibindi bitero bikomeye cyane gose mu karere ka Lochansk ndetse no mu karere ka Kharkiv, aho bino bitero byose rero bikorwa bivuga ko Uburusiya bugomba kubandanya gutera n'ibindi bisagara inyuma yo gufata agace ka Donbas region. Agace ka Donbas region nako kagizwe n'intara zine zikuru nk'uko mubizi, kagizwe n'intara ya Mariupol ndetse n'intara ya Crimea na Luhansk na Donetsk Republican. Uduce rero twose Uburusiya bikaboneka ko bwamaze kubwigarurira. Uburusiya rero bukabivuga ko abahinga baberekana ko Uburusiya butagiye kugarukira muri kano karere gusa. Mwakoze rero twibutsa kugira sabone cyangwa kugira subscribe bakoresha ururimi rw'icyongereza ndetse na like na comment, mukomeze kudushigikira. Imana ishigare ko mugisha muzanye no mu banyu, mugire ibihe byiza naho makuru y'ubutaha. Mwakoze.